Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abanyonga taxi vatire baratabaza bakavuga ko rwose igihe ibi bintu biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi bitahagarara bahita bajya mwibarabara amaze bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ubukene bw'igitoro buriko buribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi buriko burateza igihombo gikomeye cane. Abatwara tagisi bavuga ko rwose ubutegetsi bunaniwe bwari bukwiye gutanga imihoho hakaza abandi bashoboye gutunganya igihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mwido nido rya makuru. Turaza no kubabwira ku bintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba bihejeje kubera ku mupaka uhuza Uburundi n'u Rwanda wa Ruhwa, aho abatari bake bavuga ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukwiye gukurwaho, kuko biboneka neza ko ari ubutegetsi butareba inyungu z'abanyagihugu ahubwo ari ubutegetsi bureba inyungu z'akarwe gato cane. Hari amahano ahejeje kubera ku mupaka uhuza Uburundi n'u Rwanda, kandi byose bikaba biboneka neza ko ubiri inyuma ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine murabikurikira mwido nido y'aya makuru. Saya gusa ni makuru menshi ahambaye cane twabateguriye, aho tuza kubabwira icyuka kibi kiri hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, ndetse tukaza no kugaruka ku makuru avuga ko hari abariko barashaka gutera kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye, aho tuza kubabwira abari bo ndetse n'abo biri gutegurirwa ndetse n'icyo bagamije. Byose nyine mukamugiye kubikurikira mwido nido y'aya makuru. Wewe usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika koryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abanyonga taxi vatire baratabaza. Turiko turonka ubutumwa bwinshi bw'abunguruza abantu muri taxi mu gisagara ca Bujumbura, bose bavuga ko batakihabwa igitoro ku masitasiyo. Taxi zitwa ko zahawe sitasiyo zine gusa zinywerako, ariko izo sitasiyo zironka igitoro gake cyane. Iyo kibonetse naho gihabwa izindi modoka taxi zikabura. Abataxisimani baratakambira abategetsi ngo babakureko akarenganyo bariko barakorerwa, narijya ari nabo batanga amakori menshi kurusha iyindi miduga yose. Umwe muri bo yanditse ati: amahoro, rumutagisimani mu gisagara ca Bujumbura, nashaka ndabasabe mutuvugire muzoba mukoze. Abatagisimani barahuye ku masitasiyo y'ibitoro, baduhaye sitasiyo enye gusa mu gisagara cose ngo niho tunywera, mu gihe habonetse ico gitoro. Ariko rero twasanze ari kudukumira hakoreshejwe ubwenge. Iyo tugiye gutonda ku zindi sitasiyo igitoro kikaza, uza wumva ngo nta tagisi duha, mwebwe twarabahaye aho munywera tukumvira tukavaho. Ariko izo sitasiyo bavuga ko baduhaye ziza ko ibitoro gake kabaho, mu gihe kijeho kinywera imodoka zindi, izacu zikarangira zitanyweye, kandi ari twebwe tuba twitwa ko tugenewe icyo gitoro. Hirya y'ejo haraheze kuwa gatatu kabaye akamona, twari tumaze nk'indwi zibiri tutonze kuri sitasiyo imwe Prestige Musaga muzo baduhaye. Igitoro kije baratanga amajeto kuri tagisi 45, ariko twabonye bavuga ngo kirakamye hanyoye nka tagisi zidashika 20. Haciye hakora ico bita VIP. Igitoro canyoye imiduga ya aferi, imiduga ikomeye cane, imiduga itwarwa n'abategetsi, kandi byose bikorwa ubutegetsi barurera.
none twebwe ko turiha amakori menshi anarenze bigenda gute ntibaturonse ibitoro ngo turonkermwo nayo turiha izo dokima? Abakiriya ntibaze basubire twidogera ngo tubaca amaboko ku biciro byo kwiyunguruza kuko amatagisi menshi aja kugura ibitoro mu gihugu kibanyi gikora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke ku banyagihugu bacyo. Igitangaje ni uko iyo miduga iguma iza kunywa ibitoro uko bukeye uko bwije kuko baca baja mu mpangu bakabivundura ukuri kwamye. Nibyo bukeye tugura umurengera ugasanga ibido ya santimetero 20 ya maritiro 20 iguzwe ibihumbi 300 y'amarundi. Undi mutagisimani yagize ati ndabaramukije, nashaka mudufashe twebwe abatagisimani ku masitasiyo ntituronka igitoro, ushobora gutonda indwi yose kiramutse kiza abari bajejwe kudutunganiriza nibo batwirukana ngo tagisi ntitubaha, baramutse baduhaye bakaduha 20 litiro abandi bakuzurizwa. Ikibabaje ni uko imodoka kari zica ziza gukora akazi ko kunguruza abantu natwe na dokima zaraduhereye ko ku mpamvu yo kubura aho turonka igitoro, aho bagufashe amande nayo akabako. None tugiye kuba abandi. Ndabasabye mudushikikanire kure ibi bintu nukuri biraturengeye. Abarongoye igisagara ca Bujumbura nibige kino kibazo c'abatagisimani ntibagumye kuvuga aya majambo ameze gutyo kuko abatagisimani ni abantu nabo nyine bakwiye kubahwa mu gihugu, akaba ariyo mpamvu batagize icyo bakora kugira ngo bahagarike aka karenganyo bakorerwa. Bose barashobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Tugiye ku bibazo bitandukanye byatewe n'uruhombo rwazanywe n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kugara imipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda. Umusaka, ubukene, agahinda ku mupaka wa Ruhwa hagati y'Uburundi n'u Rwanda inyuma y'amezi 6 wugawe. Ushitse ku Ruhwa uhasanga abanyagihugu bicaye bijiriwe, bagizwe ahanini n'abagabo n'abasore. Bo twahasanze harimwo umusore Posiyano Niyonganje. Iyo yibutse amafaranga yatahana kubera urudandazwa rw'inyama z'inkoko zakundwa cyane n'abanyekongo hamwe n'abanyarwanda acakorora amosozi. Ruhwa ni umwe mu mipaka iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi yaragwa n'uruja n'uruza rwinshi. Uretse abagiye canke abavuye mu bumanuko bushira uburengero bw'u Rwanda, n'inzira ikomeye ija muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko mu gisagara ca Bukavu mbere no gushika na Goma, ahantu haca amajana n'amajana y'abantu ku munsi. Ubu hahindutse nk'icibutso c'agahinda n'amaganya ku banyagihugu b'impande zombi baba mu micungararo yaho. Ubukene bwariyongereye cyane. Ubu mbaze inkoko nta n'umwe ayigura, niko Niyonganje yabwiye BBC Gahuza Miryango n'agahinda kenshi. Inzara iraturembeje, mbere njewe sigaye ntunzwe no guca ingero. Batarugara ku munsi umwe narangura inkoko 5 nkunguka ibihumbi 50. Uca wumva ko ku kwezi kari agatubutse. Mugenzi we Eric nawe yibuka ingene nk'aya masaha n'isaha 7 n'igice haba hari uruja n'uruza rw'Abatanzaniya, Abaganda, Abarundi, Abakongomani n'Abanyarwanda. Bahashitse babanza gufungura tukabakira neza, twari dufise naho tubicarika hariya hirya bagafata n'agacupa, hanyuma bakabona kubandanya urugendo. Amezi 6 araheze kuva leta y'u Burundi ifashe ingingo yo kugara imipaka yo ku butaka busangiye n'u Rwanda. Yarwagirije gushigikira mu by'uburyo indaro n'ibigwanisho umuhari Tabara ukunda kugaba ibitero mu burengero bw'u Burundi. Abantu benshi baramaze kugwa muri ibyo bitero na cyane mu Gatumba n'Igihanga. Naho umuhari utera uzananye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta y'u Burundi ivuga ko ibikenewe byose ukoresha ubihabwa n'u Rwanda. Ibyo nico gihugu cibihakana kivuye inyuma, kandi n'abarundi bakabazi ko ari remetanya rikomeye cyane. Leta y'u Burundi isaba u Rwanda kandi kurungikira
ubucamanza bw'u Burundi abo irondera ku ruhara boba baragize mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Bamwe muri abo ivuga ko bahawe indaro n'u Rwanda. Ico kibazo ni naco cari catumye umupaka wugarwa ubwa mbere hagati ya 2015 na 2020, bikaba byarateje igihombo gikomeye cyane bongeye kugara ubwa kabiri. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka niho leta y'u Burundi yafata ingingo yo kugara imipaka yose y'ubutaka u Burundi buhana n'u Rwanda. Ababa mu micungararo ya Ruhwa babona ko amezi 6 ari menshi cyane ibihugu byombi bitarashobora kuganira ngo bisubize hamwe. Bemeza ko uruhombo ari runini rwose, n'amaso arabikwereka. Ahari amazu y'ubudandarizo n'ubunywero harasibye, ibyatsi byarameze, ntiwomenya ko higeze kuba hari abantu bahakorera. Winjije muri amwe muri ayo mazu usanga intebe, amadirisha n'imiryango byarasangutse, ibitangurirwa imbeba n'utundi dukoko nibyo biriko birahaboneka. Ahari ibiro bijejwe uruja n'uruza hari ibariyeri iguma yugaye umwanya wose. Biraboneka ko haciye igihe kinini ata modoka ihaca, hacunzwe n'umupolisi aguma yarikanuye. Cibitoki isanzwe ari imwe mu ntara z'u Burundi zimbukamwo cane imboga n'ibyanwa nk'intomati. Imbere y'uko umupaka wugarwa, abarimyi bo muri iyo ntara bashorera mu Rwanda igice c'umwimbu. Ubu rero bavuga ko bibaborana kubera kubura iyo babishora. Umwe mu barimyi yagize ati kare itomati tubonye zitubanye nyinshi twaca tuzishora mu Rwanda. Abanyarwanda barakunda cane ivyimburwa ivy'i Burundi, kandi mu Rwanda batugurira neza kw'ibeyi iri hejuru, ifaranga ryabo rifise agaciro. Iyo twashoyeyo twataha mu mufuko hifashe neza, ntitwatinya no kunywa agacupa, ariko ubu tumerewe nabi cane. Cezariya ni umugore nawe yari atunzwe n'urudandazwa rwaho ku mupaka. Ati jewe nadandaza ibyanwa, itomati, intore nk'imicungwe canke amanderena, ndanguye iby'ibihumbi 30 ku munsi narakuramwo ibihumbi 60. Abakiriya ahanini bari abakongomani baca mu Rwanda bavuye za Goma n'ahandi bagaca baza ino mu Burundi. Hari ikindi kiriko kirahanga abarundi batari bakeya, kudashora ndetse no kutagira icyo bakora kubera iyugarwa ry'iyo mipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Aba banyagihugu bemeza ko abarundi n'abanyarwanda bari basanzwe bashingirana cane bahana abageni. Eric avuga ko hari abarundikazi barongowe mu Rwanda, hakaba n'abanyarwandakazi barongowe mu Cibitoki. Nk'umunyarwandakazi yabiriwe mu Burundi ntashobora gutaha kuramutsa abo iwabo, n'umurundikazi ari hakurya ntashobora kuza kuramukanya ino, niko Eric avuga. Aha na jewe ndafise inshuti mu Rwanda ndabakumbuye cane kandi ntari buje kubaramutsa nta kundi, none ngire gute? Nishwe n'intuntu. Hakurya ya Ruhwa urabona abanyarwanda bariko bararima, mbere biranashika bakaduza amaboko bakaramutsa abarundi bari hakuno. Abanyagihugu bifuza ko leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda zoganira kugira haboneke umuti ku ngorane zatumye imipaka yugarwa, ngo byotuma imirimo isubira kumera nka kera maze bakahatorera akoyoko. Icizere kuva ku igenekerezo rya 6 gushika ku igenekerezo ry'8 mu Kakaro, abashikiranganji b'imigenderanire b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC bahuriye i Zanzibar mu mwiherero urangiye. Basabye ko inzira y'ibiganiro ariyo yoshirwa imbere kugira hatorerwe inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, kugira ngo ibibazo biriko biribonekeza bihagarare ku buryo bwihuse, kandi bakavuga ko byanga byakunda bigomba gukemuka hakiri kare, kuko biboneka neza ko ari uruhombo ruriko riribonekeza. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko iyo mipaka yafungurwa hakiri kare kugira ngo abarundi n'abanyarwanda basubire kugenderanira. Uwo muryango umenyesha ko abashikiranganji b'imigenderanire b'u Rwanda na Kongo bemeye kubonana mu minsi ya vuba.
wavuze kandi ko abashikiranganji b'u Rwanda n'u Burundi bazobonana kuwa 31 Gitugutu uyu mwaka kugira bahanahane ivyumviro ku bijanye no gufungura imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.